Sowa story murakaza neza. Professor Dewin Vince ati idolari 70,000 kuwumpa inyishu 12 z'ibibazo 12 byo mu gitabo ca Bibiliya. Ayo mafaranga ahwanye ni miliyoni 490 z'amafaranga y'amarundi. Nivyo wavyumvishije neza. Professor Dewin Vince yateguye amadolari 70,000 nk'agashimwe k'umuntu yomwishura ibibazo 12 byo mu gitabo ca Bibiliya. Ayo mafaranga ahwanye ni miliyoni 490 z'amafaranga y'amarundi. Abapatiri n'abapasteri 186 bose barabuze ico bishura ku bibazo 12 byo muri Bibiliya bya Professor Dewin Vince. Ese wewe woshobora kwishura ivyo bibazo? Vyumve ndabikubwire, utubwire muri commentaire igitigiri c'ivyo woshobora kwishura mu bibazo 12 bya Professor Dewin Vince. So story murakagira amahoro n'amahonda. Ikibazo ca mbere, Professor Dewin Vince ati inkoko yabitse Petero yihakanye Yesu, iyo nkoko yari yande? Ico nico kibazo ca mbere ca Professor Dewin Vince. Nivyo wavyumvishije neza. Yarabajije ati inkoko yabitse igihe Petero yihakana Yesu, iyo nkoko yari yande? Ese wobuzi nyeneyo? Utubwire nyimbuzi nyeneyo. Ikibazo kigira kabiri, Professor Dewin Vince yarabajije ati icamwa Adamu na Eva bariye ko bakibujijwe n'Imana, ico camwa citwa gute? Ese ryari pera, ryari voka, ryari bungo, wari umuhwi, wari urutomati, cari camwa citwa gute? Utubwire nyimbuzi izina ry'ico camwa muri commentaire. Ico ni kibazo kigira kabiri cabajijwe na Professor Dewin Vince. Ikibazo kigira gatatu, Professor Dewin Vince yarabajije ati inkoni ya Musa yava mu giti citwa gute? Ese wari umwembe, ryari voka, wari umukaratusi, ryari gereveriyo, yari isederi, cari igiti cy'ubwoko citwa gute? Ico nico kibazo kigira gatatu ca Professor Dewin Vince. Nivyo wavyumvishije neza. Yabajije ibibazo 12. Ikibazo kigira kane, yarabajije ati kubera iki mu bigishwa 12 ba Yesu atamugore numwe yarimwe? Ese Yesu yo yarakumira abagore ku buryo bw'uko atabashize mu bigishwa biwe? Yabitewe niki? Utubwire nyimbuzi impamvu, utwandikire muri commentaire. So story murakaza neza. Ikibazo kigira gatanu, mu bibazo 12 Professor Dewin Vince yarashoboye kubaza ati ibisuma byari bikikije Yesu byari vyivyiki, byari vyivyende? Nivyo wavyumvishije neza. Ico nico kibazo ca Professor Dewin Vince. Ati ibisuma byari bikikije Yesu igihe Yesu baramubamba, byari vyivyende, byari vyivye iki? Ese wobuzi ivyo bisuma ico byari vyivye? Utwandikire muri commentaire, utubwire ico byari vyivye nyimba woshobora kwishura ico kibazo. So story murakaza neza. Ikibazo kigira gatandatu, Professor Dewin Vince yabajije mu bibazo 12, yarabajije ati Satani ni umugore canke n'umugabo? Nivyo wavyumvishije neza. Ico nico kibazo Professor Dewin Vince yashoboye kubaza. Ati ese Satani yoba ari umugore canke Satani yoba ari umugabo? Ico ni kibazo kigira gatandatu cha Professor Dewin Vince. Ikibazo kigira indwi, mu bibazo 12 Professor Dewin Vince yashoboye kubaza, yarabajije ati izina rya Yesu ry'ibatisimu yitwa nde? Nivyo wavyumvishije neza. Ico nico kibazo cha Professor Dewin Vince. Professor Dewin Vince ati buri muntu yagiye kubatizwa ahabwa izina. Nivyo hari izina umuntu bamuha akivuka, maze yagenda kubatizwa bakamwongera irindi. Nawe nyimba warabatijwe ufise izina wavukanye wahawe n'abavyeyi, ukagira n'izina bitigiye batisimu. Rero Professor Dewin Vince atarabaza ati izina rya Yesu yavukanye ni izina rya Yesu, none igiye batisimu Yesu yitwa nde? Kuko we ni woronka izina ngo Yesu ari bure. Ikibazo kigira 8, mu bibazo 12 Professor Dewin Vince yarabajije ati nyimba Yesu yapfuye kubw'ivyaha vyacu, abamwishe batugiriye nabi canke batugiriye neza? Bakwiye impembo canke bakwiye ibihano? So story murakaza neza. Ico nico kibazo Professor Dewin Vince yabajije kigira 8. Ati nyimba Yesu yapfuye kubw'ivyaha vyacu, abamwishe batugiriye nabi canke batugiriye neza? Abo bamwishe kubw'ivyaha vyacu bakwiye impembo canke bakwiye ibihano? Ico nico kibazo kigira 8 mu bibazo 12 bya Professor Dewin Vince. So story murakaza neza. Ikibazo kigira 9 mu bibazo 12 Professor Dewin Vince yarabajije ati Matayo 16:28 Yesu yabwiye abigishwa biwe 12 ko muri bo harimo abatazobona urupfu ataragaruka. Ati ninde akihari mu bigishwa 12 ba Yesu?
sowa story murakaza neza. Nibyo wavyumvishije neza. Ico nico kibazo Professor de University yagize gute yabajije kigira 9 ati mu bigishwa ba Yesu ninde akihari ko Yesu yabasezeranije yuko hariho abigishwa batazopfa Yesu ataragaruka. Ese hoba hariho umwigishwa numwe wa Yesu yoba kihari muri ba Matayo ba Luka na ba Petero n'abandi? Sowa story murakaza neza. Ico cari kibazo c'9. Ikibazo c'10 mu bibazo 12 Professor de University yarabajije ati ko twamuka kuri Adamu na Eva, umukobwa wa Adamu na Eva yavyaye abandi bahungu yitwa nde? Nivyo wavyumvishije neza. Adamu niwe muntu wa mbere, Eva akaba umuntu wa kabiri. Abandi bose twamuka kuri Adamu na Eva. Twese tuzi abahungu ba Adamu na Eva, uwo bita Gahini n'uwo bita Abeli. Ati none abandi bakobwa tubona ngaha muri inosi bamuka kuri inde? Ninde mukobwa yabavyaye inyuma ya Eva? Sowa story murakaza neza. Ikibazo kigira 11 mu bibazo 12 Professor de University yashoboye kubaza yarabajije ati nyimba Yesu yari yazanwe no kuducungura igihe yahungira muri Egiputa n'igihe yahungira mu bugaragwa bwo muri Efurayimu yari yibagiye icamuzanye? Sowa story murakaza neza. Nivyo Yesu yarashoboye guhungira mu gihugu ca Egiputa ndetse aranahungira mu bugaragwa bwo muri Efurayimu. Ivyo byose bigaragara muri Bibiliya. Yohana 11:47 ndetse no muri Matayo ikigabane ca 2 ku murongo wa 13. Professor de University ati ko Yesu yaje kudupfira icatumye ahunga nigiki? Yari yibagiye icamuzanye ko yari yaje guhera? Sowa story murakaza neza. Ico nikindi kibazo cha Professor de University. Professor de University ikibazo kigira 12 hari naco ca nyuma yarabajije ati ko Yesu yafashe Satani akamuboha akamwaka ubushobozi n'imfunguruzo zikuzimu, abajayo baca hehe kandi Yesu ari wafise imfunguruzo zikuzimu? Nivyo wavyumvishije neza. Hari abantu bavuga yuko hari abantu bagenda ikuzimu. Nivyo hari abantu benshi ndetse n'abapasteri bavuga yuko hari abantu benshi bagenda ikuzimu. Hakaba n'abantu bashinga intahe yuko bagiye ikuzimu. Hakaba n'abantu bashinga intahe ko babonye n'abandi ikuzimu. Professor de University ati ko Yesu yafashe Satani akamuboha akamwaka ubushobozi n'imfunguruzo zikuzimu, abaja ikuzimu baca hehe kandi Yesu ari wafise imfunguruzo zikuzimu? Sowa story murakaza neza. Nimba uri pastori canke patiri, muje nama canke diakoni, muri ivyo bibazo 12 wotangira inyishu bingahe? Wewe uriko urakurikirana iki kiganiro kuri Sowa story wokwishura ibibazo bingahe? Twandikire muri commentaire utubwire ivyo woshobora kwishura. Nivyo bibazo 12 byabajijwe na Professor de University bishingiye kuri Bibiliya. Wewe wisunze ivyanditse wokwishura bingahe? Tubwire muri commentaire igitigi cy'ivyo woshobora kwishura. Sowa story mugire subscribe, mukomeze mwumve ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe, babinyanyagiriza babinyegejwe bose. Sowa story murakagira amahoro n'amahonda, itekane mu mitima no mu mifuko. Hasta la victoria siempre.